sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanze ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi turi kwigenekerezo rya 31 nzeho mwaka wa 2024 ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ibintu vyacitse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka na yuko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bariko biyamiriza ingingo ziriko zifatwa n'umukuru w'igihugu batarya iminwa kandi biyamirije ingingo yafashwe n'umugambwe wa CNDD-FDD yo guhamba amasezerano yarusha batanguye gutabaza abarundi bose kugira ngo bahagurukire ingingo ziriko zifatwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi akaba ari umwe mu bagize uruhara mwishirwa ko ry'amasezerano yarusha yagize ivyo atangarije umumenyesha makuru wacu uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma zuko yavuzwe ko bitari bikeye ku munsi w'ejo kuri ubu amakuru akomeye cyane adushikira na yuko yatumije kw'inama kuri Ntare Rushatsi iyo nama ikaza guhuriramwo abakomeye mu gisoda bikabuko mu nyuma zuko ku munsi w'ejo umuramutswa amabanga y'ukurongora igisoda General Prime Niyongabo yanse kwitaba inama yabaye kuri ubu ngubu ngo yoba yatumiwe muri iyo nama bamwe batanguye kuvuga ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashobora kuba agiye gukura iyo ntwazangabo igasubirizwa uwundi muntu wo vyikekwa ko yoba ari wagiye gusubirira Prime Niyongabo yoba ari inde ayo makuru nayo yahejeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko idonido eka ndabibutse kandi ko mw'ibi biganiro byacu vy'uno munsi tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane kandi ateye ubwoba y'ivyavuye mu nama ruhasha yabaye ku munsi w'ejo ni inama yahuriyemwo abagize umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD vyarafashe ingingo zikomeye cyane ese izo ngingo zoba ari zo kubogoza umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye canke nizo kubogoza Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo bahanganye mu ruyeri mwibanga rikomeye cane ivyo navyo turaza kubigushitsa idonido mu nyuma zuko ku munsi w'ejo hiriwe harakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro amafoto y'abasirikare baboneka mu mpuzu z'igisirikare c'u Burundi bivugwa ko ari abagandaguriwe ku rugamba rwayo mu 23 kuri ubu noneho igisirikare c'u Burundi kirahejeje gusohora itangazo rikomeye kandi riteye ubwoba nibiki biri mu iryo tangazo navyo turaza kubigushitsa ko idonido mw'ibiganiro byacu kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa mu gisata c'ubutunzi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi shikira ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tubashitse kuko vyifashe mu ntambara iri guhuza igisirikare ca leta FARDC SADC nabo bafashanya n'inyeshamba zayo mu 23 ribaza vyifashe gute abamenyesha makuru bacu bari mu ivyo bice badutohoreje amakuru barayatosora neza hama barayaturungikira twebwe nyene turaza kuyabashitsa ko eka tudatevye tutangurira amakuru yacu ko yahejeje kudushikira avuga ko batavuga rumwe n'ubugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD batanguye kwiyamiriza gushaka kwa CNDD-FDD ko guhamba amasezerano yarusha kuri ubu ngubu abo ngabo bari mu uwo mugambi baratabaza abanyagihugu kugira bagire ico bakoze mu ntango z'umwaka imigambwe itatu itavuga rumwe n'ubutegetsi urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi n'umurwi ugizwe n'abakunda igihugu barandikiye iketa bagize uruhara
uruhara mu ishirwaho ry'amasezerano ya Arusha bavuga ko barajwe ishinga n'ishaka ry'umugambwe uri ku butegetsi ryo guhamba amasezerano ya Arusha. Leonce Ngendakumana yahora arongoye inama nshingamateka y'u Burundi akaba ari umwe mu bagize uruhara mu ishirwako ry'amasezerano ya Arusha, avuga ko ibiriko biraba taho bitandukaniye n'ivyariko biraba imbere y'uko ayo masezerano ashirwako. Atanga akarorero k'ikumirwa, amabi, inyuruzwa ry'amatungo ya leta, ibiturire, guhirika ubutegetsi kugira ngo abantu bashike ku butegetsi, ivuka ry'imirwi yitwaje ibirwanisho, ubukene budasanzwe. Mu kiganiro n'umumenyeshamakuru wacu Umushingantahe Ngendakumana yaserukiye abateye umukono kuri urwo rwandiko, avuga ko bariko barasekeza kugira igihugu Burundi, bariko barasekeza kugira Uburundi igihugu nyaco. Mw'ikete ryandikiwe umugambwe CNL wo Rudende uri ku butaka bw'u Burundi muyasinye. Urwo rwandiko rutabaza rwarungikiwe abagize uruhara mu ishirwako ry'amasezerano ya Arusha harimwo Nations Unies n'ubumwe bwa Afurika, umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse avuga ko habaye ukwiyunga no kugira urunani rw'imirwi y'iterabwoba, akita ishirahamwe rijejwe kunagura amasezerano ya Arusha nk'ishirahamwe ritemewe n'amategeko. Biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava i Goma, biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ku ngingo yahejeje gufatwa mu gisagara ca Goma muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu ngo baramaze umunsi wose ata pikipiki yunguruza. Kubw'umumenyeshamakuru wacu ari mu gisagara ca Goma, bagendesha amapikipiki bari bugaye amakaritsiye yose mu gisagara ca Goma, uko ari 18 bari bashavuye cane nk'uko twabibwiwe kw'ibarabara rikuru Goma Sake haribonekeje ubugizi bwa nabi co kimwe n'indosho, aho bagendesha amapikipiki babujije abagenzi babo bavuye i Masisi bagendesha amapikipiki babujije abagenzi babo bavuye i Masisi kurengana kubera bari barizibiye biyamiriza ingingo y'agahotoro kandi izobatera ubukene. Mu majambo yabo bagendesha amapikipiki bagira bati abategetsi bafashe iyo ngingo batatubajije inama, none tumerewe nabi cane, imiryango yacu irasinzikaye kubera iyo ngingo, abakiriya tubaronka kuva isaha 12, none kuva iyo ngingo ije ntituraronka amafaranga. Paul Kuku agendesha ipikipiki kandi abandanya agira ati twe n'umuryango wanje dutunzwe n'iyi pikipiki nyonga igitondo, umutaga n'umugoroba, iyo ngingo ije kutuniga n'umuryango wanje. Ivyo yabivuze ari kumwe na Porosi Fikiri. Abanyagihugu benshi nabo nyene barababajwe n'iyo ngingo, nabo nyene basaba barongoye igisagara kwisubirako bene abajejwe umutekano ahubwo bacunga umutekano kurusha bakizure cyane. Umukuru w'igisagara ca Goma yasiguye ko hafatwa iyo ngingo imaze indwi zibiri, ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo bakingire abanyagihugu muri iyi minsi kuko higaragaza umutekano muke mu gisagara. Bikaba uko mu nyuma z'uko ngaha mu gisagara ca Bujumbura iduga ry'ibiciro vy'imfungurwa rikuye umutima abanyagihugu bo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko badashobora kumara ukwezi bivuye ku iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa vyankenerwa bamaze kugaburira vyankenerwa. Imiryango myinshi ivuga ko itagishoboye kugaburira neza abana bayo. Nk'uyu wahaye ikiganiro umumenyeshamakuru wacu yagize ati ugiye ku isoko hibonekeza ko ibiciro vy'imfungurwa biguma bihindagurika, hari ubwoba ko hamwe ibintu vyoguma uko biri ubu abantu bashobora kwicwa n'inzara. Uwo mukenyezi kandi asigura ko yagiye gusuzuma ko umukozi wiwe amufasha guteka atarengeje urugero igihe yariko asigura amafaranga yari yakoresheje mu gitondo. Akabandanya agira ati ubu turya nabi
uwundi wahaye ikiganiro umumenyeshamakuru wacu atashimye ko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano yagize ati ubu turya nabi cane, ingorane nuko atawushobora gusigurira ivy'abana bacu, ingorane nuko atawushobora gusigurira ivyo abana bacu badatahura izo mpinduka. Nk'akarorero nta gasosi tugitegura iwacu kuko birazimvye cane, tuyisubiriza ivoka rigaherekeza umuceri n'ibiharage ku bihumbi 20 vy'amarundi, ntawe ushobora kugaburira abantu bane. Ihindagurika ry'ibiciro ku masoko biratandukanye bivanye n'ibidandazwa nk'uko umumenyeshamakuru wacu yavyiboneye. Ikiro c'umuceri kiriko kiraduga mu gihe ikiro c'ibiharage gisa n'ikigomba kumanuka. Igiciro c'ikiro c'umuceri urimwa mu Burundi caduze hagati y'amajana 2 n'amajana 5 y'amarundi. Umuceri urangurwa muri Tanzania waduze hagati y'amafaranga amajana 5 n'igihumbi y'amarundi. Izo mpinduka zimaze ukwezi kumwe. Igitangaje, ikiro c'ibiharage kiriko kiramanuka. Vyitwa jone vyamanutse hagati y'amajana 3 n'amajana 5. Kinure uko nyene. Abadandaza bemeza ko ibiciro vy'ibiharage bishobora gusubira kumanuka kandi mu minsi iri imbere. Ibitunguru n'itomati birazimvye muri iyi minsi. Ku bw'abakozi bo mu bikoni, wahaye ikiganiro umumenyeshamakuru wacu yagize ati ubuheruka umukoresha wanje ntiyemeye ivyo ndamubwiye, kuko mu kiringo kidashika ukwezi nagwije na 2 amafaranga bampa yo gutegura isosi y'itomati n'ibitunguru. Ikiro c'inyama cari ku bihumbi 13, kirashobora gushika ku bihumbi 16 vy'amarundi, mbere kigashikana 18 mu minsi mikuru nk'uko bivugwa n'abasumyi. Tubajije umwe mu badandaza yatumenyesheje ko adashobora gukora ahomba. Mu majambo yiwe yagize ati dushinga ibiciro twishimikije uko twaranguye, dukurikiza ivyo kugira ngo ntidukorere mu ruhombo. Ni amakuru akomeye cane adushikira, biruko mu nyuma z'uko twababwiye ko tuza kubashitsa ko amakuru akomeye cane avugwa mu mugambi uri ku butegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twababwiye kandi ko tuza kugaruka ku nama itegekanijwe muri Ntare Rushatsi, aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yatumye ko abakomeye, aho umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bihejeje kumenyekana ko yatumije ko inama ikomeye iza guhuriramo intwazangabo mu gisirikare, intwazangabo mu mugambwe n'abategetsi batandukanye. Amakuru akomeye cyane adushikira n'ayuko General Prime Niyongabo nawe ategerezwa kuza kwitaba iyo nama. Abantu bakibaza imvo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yadomye urutoke kw'ico gihangange ku munsi w'ejo kititavye inama ikomeye yabaye. Amakuru akomeye cyane yadushikira nuko ico gihangange vyahejeje kumenyekana ko mw'ibanga rikomeye cyane yari yishikiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngo umugambi ukaba wari uwo gutera imbaraga no kuremesha abasirikare bari mu rugamba no mu rw'inyeshamba wa M23. Hari n'abavuze ko yanse kwitaba uwo mubonano ku gushaka kwiwe. Abamenyeshamakuru bacu barabandanya kugira amatohoza ku catumye, barabandanya kugira amatohoza ku cyatuma uhuramutswa amabanga yo kurongora igisirikare atitaba inama y'umukuru w'igihugu. Ko amakuru akomeye cyane adushikira nuko iyo nama iza kubera muri Ntare Rushatsi. Ibintu birakomeye cyane, bamwe batanguye kwikeka ko babategetsi vyavugwa ko bagiye kubogozwa bashobora guca babogorezwa muri iyo nama, na cane ko twababwiye ko atari gakeyi ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agira hindure leta yiwe kumva zuko ngo biboneka ko atari ko ararabana ryiza nabo bafashanya kurongora, ngo ivyo bikabuza igihugu gutera imbere. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ingingo ariko arafata zirateye ubwoba batari bakeyi. Amakuru akomeye cyane adushikira na yuko hari akarwi mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kahejeje kwiyonkora ku bitekerezo vy'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ako karwi
nako ku munsi w'ejo ngo karagize inama ikomeye cyane gafata ingingo zikomeye, ariko amakuru akomeye cyane adushikira ava mu bahafi ku butegetsi bwa Gitega avuga ko intwazangabo zari mwako karwi zitagira icyo zihindura ku migambi y'abategetsi n'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, bamwe babisanisha n'ivyabaye mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL, ngo ako karwi ata muntu azwi yari akarimwo, ndetse amakuru akomeye cyane adushikira n'ayuko iperereza ryatanguye ku bari bari mwako karwi. Umwanya ku mwanya murashobora kumva batanguye gutabwa mu mvuto. Amakuru akomeye cyane adushikira n'ayuko hari bamwe mu bategetsi bakomakomeye bikitse mu kiza muri uwo mugambi, aribo batuma ako karwi kagira iyo nama, ngo bityo biranaboneka ko atani inkurikizi zishobora kubaho, ahubwo ngo bariko bararaba neza niba bagize ico bakoze bitaba kwegera ishano, ngo hama bazace baratangura kuja barakora amanama yeruye yo gufatiramwo ingingo z'ukubogoza umukuru w'igihugu ugena icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru akomeye cyane adushikira, abamenyesha amakuru bacu barabandanya kuyagira ko amatohoza ibiza kuva mu iyo nama muri Ntare Rushatsi. Turaza kubibashitsa ko mu makuru yacu aza n'ibizakomeza kuba muri ako karwi n'ibikomeza kugenda biba muri politiki y'igihugu cacu c'u Burundi. Turahari ngo tubibashitse ko sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko twabwiye ko tuza no gushika ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gutana mu mitwe hagati y'igisirikare ca leta FARDC n'umurwi w'inyeshamba wa M23. Ubu noneho ibintu birakomeye cane, amasanamu y'ibiziga vy'abasirikare, bamwe bavuga ko bo bari abasirikare b'igihugu c'u Burundi, abandi nabo bakavuga ko ari abasirikare ba M23. Ayo masanamu ariko arakwirarira irya nino ku mbuga hwaniro. Kuri ubu ngubu biraboneka ko intambara imeze nabi mu duce dutandukanye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Baravye ibiriko biraba, barabona ko igisagara ca Goma, igisagara ca Sake bigeramiwe. Bamwe bakavuga ko umurwi wa M23 udashobora gufata ivyo bisagara vyompi. Ni mu nyuma z'uko uravye ingene urugamba rumeze, biboneka ko umurwi wa M23 woba warahinduye ingingo, kuri ubu ukaba uri kurerekeza mu gisagara ca Goma. Ni ibintu bikomeye cane. Leta y'u Burundi n'iya Kinshasa yoyo bibandanya kuvuga ko biriko biragwana n'u Rwanda, mu nyuma z'uko u Rwanda rworwo rubandanya kwiyamiriza izo ngingo, rukavuga ko ata ntambara rurimwo, ariko rwiteguriye ko uwo wese azorutanguzaho intambara. Ni amakuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu babandanya kugira ko amatohoza. Eka ndabakengurukira inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwirigenekerezo rya 31 Nzeho umwaka wa 2024. Bakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video muri abanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu narakazogera naho nyene mu fyondeko. Hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi, ntimuje kure. Ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.